ku munsi haguma hibonekeza abarundi batari bake bagenda mu mahanga. Igitigiri kinini mwabo bakaba ari ugwaruka. Ku bice 90% by'abagenda n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 44. Kandi uyu mugwi tuvuze niwo mugwi w'abantu baba gifise imyaka yo gukora cyane. Igituma rero bagenda ku bwinshi nuko ubuzima buba bwananiranye mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba bagenda mu mahanga kugira ngo barondeze aho ukigendeka. Naho biruko hariho nabo usanga bafise udutahe duto duto bakaraba kudukoresha mu Burundi bakabona yuko vyo bagora bivanye nuko ibijanye n'intwari bereye mu Burundi ari kibazo gihambaye. Umurundi asigaye yanka kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye none ico gihugu kizotera imbere gute? Murumva yuko n'ufise agatahe gato yemera guca gatwara hanze kugira ngo aje kuraba akarusho kuko aba yabonye ko mu Burundi bidashoboka. Turetse abo bashomeri bagenda hakagenda nabo bafise udutahe duto duto n'abanyamitahe bandi bavuye mu mahanga baratinya ntibakizana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi kubera baca bagira ingorane zikomeye. Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi. Muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Muji inama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana mukabije inama neza nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere. Hari n'izindi ncabwenge z'abarundi zimaze kugerageza kuzana imitahe yazo mu Burundi. Bamwe muri bo barishwe, abandi baraburabuzwa, abatomotse ubu bari mu ibohero rya Mpimba. Aha twotanga nk'akarorero ko wazanye umutahe n'ivyiyumviro canke ubwenge kugushinga hopitale canke ibitaro vy'akarorero, ibitaro vya mbere mu Burundi bikomeye ari byo bita Kira Hospital. Ivyo bitaro vyari bitaro bidasanzwe. Umunyamutahe yazanye ico ciyumviro ariwe muganga Christophe Sahabu. Ubu avundiye hehe? Avundiye mu ibohero rya Mpimba. Twarabwiye n'abandi benshi bagerageje ariko baraburabuzwa. Abenshi barahomvye basubira inyuma bimyiza ibamfu. Ubu rero hoho bisa n'ivyunyutse kubera abadandaza kino gihe mu Burundi baraganya. Babuze ico bafata n'ico bareka kubera ko OBR yabadugirije ko amatagisi canke amakori aho bavuga yuko yabikoze ku rugero rwo hejuru cane. Ivyo bigaca bituma bagira amakenga menshi y'ukuntu bagiye kubaho. Mugize iminsi mwumva ndababwira ivy'abadandaza b'imakamba, narababwiye imyidogo y'abadandaza b'Igitega, eka n'ahandi ngo niko vyifashe. Ibi bakaba bivuga bisunze ukuntu OBR yadugije amakori gushika aho igwiza n'incuro zishika kuri 10 amakori bahora batanga. Muri make bavuga yuko leta kino gihe yoba iri kwirabananiza. Aha rero muca mwumva yuko igitigiri ca bamwe baja hanze gica kiba kinini. Abari bafise iyo mitahe bagaca bitwara mu bindi bihugu kugira ngo barabe aho bigendeka. Aha twariko tuvuga abagenda kubera arabashomeri canke kubera bari basanzwe bariko barakora urudandazwa ariko bakananizwa na leta. Hariho rero n'abandi bagenda bahunze kubera ubuhohotegwa, hakabaho abagenda bahunze ubukene n'abagenda kubera imishahara yabo ari mito itagishobora kubatungira imiryango kubera ibiciro vyaduze ku isoko. Akarorero nakabaganga b'abarundi mugize iminsi mubona bagenda hanze ku bwinshi. Dutahura igituma abaganga bariko baraja gukora mu bindi bihugu ku bwinshi. Igabanuka ry'abaganga riribonekeza kandi turabiye kukungene ibitaro vyo mu gihugu hagati birondera abaganga kubaronka kikabikitorosha. Hakongerekana hari abaganga mbere batabakomoka bakagenda badasezeye.
none ni kuko abaganga benshi bahitamo kuja gukorera mu mahanga. hari n'abandi baburabujwe gushika n'ubu bakicidoga, abamotari, ababajaji, abataxivero, bamwe baromotse baja gukorera mu bindi bihugu, ubu batanga amakori mu bindi bihugu kandi bavuga yuko hari akarusho. hari abanonotsi batari bake bamaze kwigira mu bindi bihugu, mbere bagaca baronderayo n'ubwene gihugu. ibikorwa bakora bikitirirwa ivyo bihugu. aha harimwo abatrete, harimwo abakinyi, harimwo n'abandi. hariho n'incabwenge zija kwiga ariko ntizigaruke. izi zose rero murumva yuko aba ari inguvu zidasanzwe zoteje imbere Uburundi, ziba zigiye gukorera ibindi bihugu. barashika mu bindi bihugu hakabaho akarusho, bagakora bagatanga amakori mw'ivyo bihugu, bwa bwenge bwabo bakabukoresha mw'ivyo bihugu, vyo bigatera imbere, Uburundi nabwo buriko busubira inyuma nk'ibirenge. mbega none hari uwo kubahuka kuvuga yuko abo bantu bose bagenda, canke abariko bitegura kugenda boba banki igihugu? iki kintu rero kikaba giteye umutima uhagaze abatari bake. aha niho havuye na ca kibazo wa munyeshure aheruka kumbaza ati none ko abanyempano batandukanye b'abarundi bibereye hanze, abandi baguma bagenda, ati hoko gwiki kugira ngo abo barundi bafise impano zitandukanye bagaruke gukorera igihugu, bagiteza imbere kiba igihugu c'amata n'ubuki. abantu bose b'incabwenge ibice ijana birenga 99% kw'ijana bibereye hanze y'igihugu. usanga hari undi ari hariya, ab'ubuhinga bari hariya, biki bari hariya. none hokorwa iki nkawe bamwigisha kugira ngo n'iciyumviro uzoduha inyishu? hokorwa iki kugira incabwenge abo b'ubumenyi bamwe bikunde bagaruke ngaha mu gihugu, kuko harimwo benshi iki rero mwigisha. saba murakoze. ikibazo rero murumva yuko ari kibazo nkoramutima gikora ku buzima bw'igihugu. uno munsi rero twagomba tugerageze kucishura. ntitwokwishura iki kibazo tutabanje kwerekana duciye mu mizi igituma aba bantu baguma bagenda. ukugenda kwabo ni ingaruka canke konsekanse y'ibiba biriko biraba. icambere kibituma nukwigungirako, egoisme, ubukunzi bw'inda, ukwikunda birengeje, gukunda amahera birengeje, la cupidité. abarongozi usanga bakunda amahera gusumvya abanyagihugu, gusinzikaza agateka kazina muntu. nukuvuga ngo igikenye nico kija imbere. refus d'accepter la défaite électorale, gutemera ivyavuye mu matora ugacushikiriza ivyiwawe. La révision des voies anticonstitutionnelles pour servir des intérêts étroits. guhindura ibwirizwa shingiro kubw'inyungu z'akagwi kanaka, kwimorogoza kw'igiturire. ibi rero nivyo bimenyetso vy'icitwa la mauvaise gouvernance, intwaro itabereye. ibi rero iyo bimaze kwigaragaza bica bivyara ikigawa mpayinka, bica bivyara ingorane za politike. ukwigenza uku nivyo bica bivamwo amakudeta, nivyo bica bivamwo imishamirano y'abanyagihugu, nivyo bica bivamwo urwanko hagati y'abanyapolitike. ivyo rero bica bituma n'abahora bafasha igihugu icizere kigabanuka, umunyagihugu rero agaca tota. ivyo rero bimaze kuvyara ibibazo vya politike. ubutungane ntibuba bwikora, inzego ntiziba zigikora neza, amatora akama yabayemwo indyane kubera yibwa, kubera imigwi itunganya amatora itaba ari imigwi yizewe. ibi rero bica bituma habaho
ni intambara abanyagihugu bagahunga. Muri Yakobo igice ca 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo ni igiki gitera imishamirano canke intambara muri mwebwe. Muza gusanga igitera imishamirano canke intambara ari ukwikunda, egoisme. Mu gihe hamaze kuboneka rero ibibazo vya politike, ibi ntibishobora guhezwa n'intambara. Ibi bihezwa nuko abantu bicaye hamwe bakabivuganako. Umwanditsi akaba n'umuhinga mu vy'ubutunzi yitwa George Elgozi w'umufaransa niwe yanditse ngo un problème politique est un problème économique sans solution. Iki sindumva umuntu agihakana, aravuga ati ahari ingorane ya politike naho wokora gute ntushobora gutora umuti w'ibibazo vy'ubutunzi. Kumbure umuntu yogomba guhinyuza uyu mwanditsi arabivuga muri commentaire, ushobora kusanga hariho uwundi muntu afise ivyiyumviro bitandukanye n'ibi, ariko ni ibintu bisiguritse kandi biboneka mu buzima bw'ibihugu tubayemo. Ahantu hari ugushihana, ahantu hari indyane ntiyashobora kuboneka iterambere naho wogomba ukikebagura. Ibi rero n'abandi bahinga mu vy'ubutunzi baravyemeza. Tout ce qui est formalité, réforme d'administration, réforme légale, tout ça, à la limite, c'est facile. Le problème, moi, ce qui m'inquiète, c'est la stabilité politique. Dans le dialogue national, surtout il faut faire un travail de réconciliation, je pense, pour prévenir les risques d'instabilité sociale ou politique par la suite. Voilà, murumva urufunguruzo rwonyene ngo dushikana mu bihumbi 2040 igihugu cateye imbere. Ibi rero nivyo bibazo vya politike tuvuga yuko bibanza kubanza kwigwa imbere yuko higwa ibibazo vy'ubutunzi. Ibi bimaze kuba icuka ca politike kiba kigenze neza, haca haba umwumvikano, amatora agategurwa neza, abahunze bimwe vya politike bagahunguka. Ico gihe rero amakungu acatangura gusubira kugira icizere ku gihugu. Aha rero tuvuye mu vya politike kuko un bon environnement des affaires. Ibi navyo bishoboka mu ntwari ibereye, bishoboka ahantu abatware bakunda abo barongoye, kimwe twita patriotisme. Leta iragira iti abanyagihugu banje nkeneye yuko babaho neza. Nico gihe rero leta ikiraba ingene yorohereza abanyamitahe, ikiraba ingene yorohereza abantu kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bibafasha kubaho. Mbega yoduza amakori kugira ngo abantu babeho neza, ikagwiza na 5 canke ikagwiza na 10 kugira ngo ikigega c'igihugu kibogaboge canke yogabanya amakori.
inyishu ni leta kugira ngo yorohereze abanyagihugu bayo ibwirizwa kugabanya amakori, kuko ubiravye iki c'amakori kiri mu bituma abanyagihugu bananirwa bakomoka. Wahava uvuga uti none leta igabanije amakori, amahera mu kigega ca leta yoca avahe? Utigumbure nk'ibi bariko barakora ubu mu masoko, baduza ibiciro vy'amakori aho abantu bakorera, nivyo bituma amafaranga aba menshi mu kigega c'igihugu. Aho ibambewe, ahubwo ibi bituma abanyagihugu bakena, batota, bamwe bagata bakomoka. Igihushane cavyo rero umengo kiratangaje, ariko nico cukuri. Ahubwo leta igabanirije amakori abene gihugu, niho hinjira amafaranga menshi mu kiga ca leta. Dufatire ku karorero ka hafi. Nk'ubu bariko baraduza amakori ku banyagihugu, uwahora atanga ibihumbi 5 ku kwezi agatanga ibihumbi 50. Murumva yuko bagwije n'incuro 10 kuyo yahora atanga. Aha rero ico bica bizana niki? Bamwe bariko bakora baca bacika intege canke bakananirwa, bagaca batabakomoka, hagasigara hakora abantu bari kurushi. Mu majambo make baca baremerwa bagacika intege. Il n'y a pas d'entrepreneurs au Burundi. Il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent pas ou ils sont découragés. Donc ils abandonnent. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. En fait, il y a des entrepreneurs, mais ils sont malheureusement donc découragés, dissuadés par les formalités, par la fiscalité. Abantu bamaze gucika intege kubera ayo matagisi menshi, na leta ntibikironse y'amakori yari yiteze. Kugira rero leta yinjiza amafaranga menshi mu kiga ca leta, suko yoduza amakori y'abanyagihugu. Oya, leta kugira ngo yinjize amakori menshi mu kiga ca leta, itegerezwa kugira ico bita tax cut, kugabanya amakori ku munyagihugu. Dufatire ku gitigiri c'abantu 100 bariha ibihumbi 100 ku kwezi vy'amakori. Aha ku kwezi muca mwumva yuko abo bantu 100 batanga imiliyoni 10 z'amakori. Dufate leta kwigiza iti jewe ngomba abantu banje babeho neza, baronke ico bafungura, baronke n'amafaranga ku mufuko, babika, bategure kazoza keza k'imiryango yabo. Voilà, rwa rukundo rw'abanyagihugu rurinjiye, ya patriotisme irinjiye. Ibi rero bikozwe n'umurongozi akunda abanyagihugu. Imbere yuko mbandanya, reka mbanze ndabaha akarorero. Narabonye umugore adandaza restaurant, wewe isahani y'indya akayidandaza make. Iwiwe ugasanga yarurira ibihumbi 2. Wewe ugasanga ku isahani yunguka amafaranga make, mugabo abandi ugasanga isahani bayidandaza ibihumbi 3,500, ibihumbi 4 kugira ngo bunguke meshi. Uwo mugore adandaza make ku isahani usanga afise abakiriya benshi abura naho abakwiza. Baca umugani mu Kirundi ngo isorosoro rigwiriyo rica. Uko rya sorosoro riguma riza ari ryinshi, niko usanga ku mugoroba yarushije amafaranga babandi bose badandaza menshi ku isahani. Wewe isahani ariko arayidandaza ibihumbi 2, abandi bayidandaza ibihumbi 3,500, uravuga uti none uyu muntu azokungukirahe? Wewe abafise clientele nini cyane, abantu bararuha bakabura naho bicara. Nk'ubu leta rero iki yivuga iti, nk'ubu nk'akarorero leta iki yivuga iti uwahora ariha ibihumbi 100 vy'amakori narihe ibihumbi 15 canke 20. Murumva yuko ibiremura uyu mutwaro w'abene gihugu. Dufate yuko abantu ibihumbi 10 bari bahevye no kudandaza. Bose baciye bagira bati reka dusubire ku kazi. Leta yatworohereje. Reka dusubire dukoresha ingabire zacu. Babandi ibihumbi 10, umwe aciye azarariha ibihumbi 10-15 canke 20 ku kwezi vy'ikori. Mwico gihe amahera yinjira muri leta aba menshi cyane gusumvya mu gihe leta yari yadugije amakori ku rwego rwo hejuru. Leta mu gihe yorohereje abanyagihugu mu kubagabaniriza amakori, ikabagabaniriza amakori bivanye n'imitahe bafise canke n'ivyo badandaza, akamukumve neza mu kuborohereza kuronka impusha zo gukora ibikorwa vyabo, ari nk'ukudandaza canke kuguhingura ibintu. Turetse ko abanyagihugu baca bitwararika cane ivyo bikorwa, ahubwo na leta irahatorera akoyoko. Leur réduire la pression fiscale, l'harcèlement réglementaire et bien évidemment donc améliorer la qualité
des prestations de l'administration, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amélioration de la qualité de la gouvernance. ubu basubiye gukora bararonka ico baha umuryango basubiye kuja kurangura inyungu zica zihaba n'izahe leta icitoza amakori ku bantu benshi ikigega ca leta kikabogaboga abantu bagiye kurangura ari benshi ibidandazwa bica bizimbuka ku isoko ivyo kuvuga ngo ibiciro vyaraduze iryo jambo rica ryibagirwa abanyagihugu bato bato canke abafonctionnaire abaronse ubushobozi bwo kugura amafaranga acaboneka mu mifuko y'abantu ku isoko haca habaho uguhiganwa la concurrence canke la competition wewe uri kuradandaza n'uwundi akaba ariko aradandaza uca wihutira kurangura ikintu ca karite rya jambo ngo umukiriya n'umwami umukiriya aca yidoraguza aha rero umudandaza acaronka amahera kubera akoresheje ubwenge ntaronka amahera kubera umugambwe canke kubera idini kanaka kubera ubwoko oya aronka amahera kubera ubwenge yakoresheje kugira ngo afate neza umukiriya aha rero naho mvuze uku ni dangere leta igabanuye amatagisi yahora itangisha canke amakori abanyagihugu bashobora kuja kudandaza ari benshi ngivyo ibidandazwa rero biradeborotse ibijumbu bahora bandira 5,000 ubu bigugwa 1,000 kubaguzi cakemutse ariko kubadandaza ibaye ingorane aha rero niho leta ikigirira ubwenge itegerezwa kugira ikintu bita moderation ibintu vyose ikabishira ku munzane kugira ngo ikingire umudandaza canke ikingire umurimyi azoba yimbuye vyinshi ikamufasha mu ntumbero yo kugira ngo ntabure uko abidandaza nimba hari ibijumbu vyahora biva hanze leta ikibanza ikugara imbibi ikavuga iti ntihagire ikijumbu kiva hanze ntihagire ikijumbu kiva mu Rwanda muri Tanzania canke muri Kongo gisubira kwinjira mu Burundi abadandazi biri mu gihugu canke abarimyi bimbura ibijumbu baca baronka uko babidandaza nimba hanze hahora havayo amatoni 100 y'ibijumbu murumva babihagaritse yuko ayo matoni 100 azoca atangwa canke azoca dandazwa n'abanyagihugu canke nababarimyi basanzwe bimbura ibijumbu leta kandi itegerezwa kuronderera amasoko abene gihugu bimbura vyinshi kugira ngo ntibimbure hanyuma ngo bibaborereko baburi iyo babidandaza kuko abanyagihugu baca bacika inkokora baca bacika intege ibi narimvuze vy'ukugarira ibidandazwa vyinjira bivuye hanze bishika mu gihe abanyagihugu amahinguriro abarimyi bariko bimbura vyinshi bishika mu gihe umwimbu mu gihugu wabaye umusesekara mu gihe umwimbu utaraba umusesekara ntushobora kugarira ivyo hanze ngo bireke kwinjira uvyugaye ngo ntivyinjire ni hamwe usanga abanyagihugu babuze isukari ni hamwe usanga abanyagihugu babuze umunyu ugasanga babuze ifu n'ibindi vyinshi kubera iki wavyugaye ibisanzwe vyimburwa mu gihugu bidashobora gukwira abanyagihugu usanzwe ufise nico gituma habaho ikintu bita moderation canke balance ubishira ku munzane uti mbega abanyagihugu banje bimbuye ivyimburwa vyinshi boca bidandaza hehe barafise isoko ukavuga uti mbega abanyagihugu barafise ivyankenerwa vyotuma ibikorwa vya misi yose bibandanya atangorane ikintu wewe ushira imbere ngaha ni ya neza y'umunyagihugu wewe nk'umurongozi ubuzima bw'umunyagihugu nibwo woba bukuraje ishinga mbere mu bindi bihugu amareta aho usanga akingira abanyagihugu bavyo kugira ngo ntibabeho nabi no mu gihe ibidandazwa kanaka biduza ibeyi dufate nk'igitoro ku isoko mpuzamakungu kidugije ibeyi leta yemera kuriha ayo mafaranga aduze ko kugira ngo abanyagihugu bagume kuri ya beyi yari isanzweho ahantu hotanga akarorero ko ku gihugu ca Australia muri Australia igitoro caraduze cari gisanzwe kigugwa $1.5 kimaze kuduga kija ku $2 leta yaciye yemera kuriha ayo masente 5 arengako abanyagihugu baguma baronka igitoro kuri ya beyi cahorako murumva yuko ivyo leta yabikoze
kugira ngo abanyagihugu bayo bagume borohewe. Leta nka mwenizi rero nizo twovuga yuko ari leta mvyeyi. Bo nagiye mu bintu vyinshi murambabarira, nariko nerekana ukuntu ukuduza itagisi cyangwa kuduza ikori ku munyagihugu atari byo bituma ikigega ca leta kibogaboga, ahubwo ko mu gihe ubikoze neza ukagabanya amakori kugira ngo umunyagihugu abeho neza, bituma ikigega ca leta kibogaboga gusumvya aho amakori yari menshi. Reka tugaruke ku cigwa cacu. Abariko baragenda rero gukorera mu bindi bihugu canke za ncabwenge zisanzwe ziri mu bindi bihugu kugira ngo zigaruke kuba ku Burundi canke gukorera mu Burundi, nuko umuti w'ingorane za politike zihanamiye igihugu uzoba watowe. Icya kabiri, hazoba habonetse intwaro ibereye. Mu ntwaro ibereye cane cane ikiza imbere n'ubutungane. Icya gatatu nuko leta izoba yatunganije neza ivyo gukora urudandazwa canke ivyo gukora business. Ico twokwita mu gifaransa le bon environnement des affaires. Amakori akagabanuka, ugiye kurondera impapuro kugira ngo akore igikorwa kanaka akoroherezwa. Ibiturire navyo bigatuzwa. Il faut vraiment qu'il ait un climat d'affaires dans lequel ils peuvent s'exprimer librement, leur réduire la pression fiscale, l'harcèlement réglementaire et bien évidemment donc améliorer la qualité des prestations de l'administration, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amélioration de la qualité de la gouvernance, notamment la réduction de la corruption. Kuri ivyo leta ikongera ko gushigikira mu buryo budasanzwe umuntu agaragaje impano afise. Bigakorwa nka kurya bikorwa mu bindi bihugu, kurya bikorwa muri Amerika, kurya bikorwa i Burayi, kurya bikorwa muri Australia, aho babonye umunyempano canke umuntu afise ubwenge bamwiyegereza kugira ngo akorere ibihugu vyabo. Ikindi nuko leta yobwirizwa kwitaho amagara y'abantu neza, ikavuza abantu bakareka gutawakuba basaba ubufasha hirya no hino ku kwivuza. Kuko nk'umurundi ari Burayi canke muri Amerika, ahari ashobora kwivuza neza, leta yahari imufasha bikwiye kubijanye n'amagara yiwe. Ntiyoza waje mu Burundi aho yokenera ubuvuzi akabubura. Urumva rero ko leta itegerezwa kwitaho amagara y'abantu neza kugeza yaho uri hanze agira ati ninagwara ndi mu Burundi nzovugwa. Ibi byose rero navuze birinze bikorwa ba bantu bose bari hanze, nta n'uzobabwira ngo nimugaruke, bonyene bazoca bizana bace bubaka igihugu c'u Burundi kibe igihugu c'amatanubuki. Ndazi neza yuko ata murundi numwe aryohewe kuba ari hanze, nta muntu numwe aryohererwa kutabiwabo. Ntiwoshima kuba hanze kandi wanyu bimeze neza. Nico gituma ata munyamerika, ata munyaburaya, ata munya Australia, ata munya Canada aza muri Afrika kubera ubuzima bwa munaniye, ahubwo aza muri Afrika aje kwinvestisa canke arungitswe nishira hamwe. Ivyo bintu byose mvuze hamwe twobishikako, igihugu c'u Burundi kizoba cinjiye muri wa munezero Satani yatunyaga. Ico gihe abanyamahanga bazotangarira igihugu c'u Burundi. Nizere ko wa munyeshure yatahuye kandi ndamushimiye ku kibazo ciza yabajije. Eka namwebwe mwese murashobora kutwunganira canke mukabaza aho mutatahuye. Undi musi tuzokwerekana ukuntu Burundi bwo kwinjiza amafaranga y'agaciro. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Kandi umuntu ataragira na subscribe ayigire, utaragira j'aime ayigire, ntimwibagire no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo dushize ku icigwa ucuronka notification muri telefone yawe canke muri ordi yawe. Icigwa niyo cakunyura turaguhaye kaze mu ishure ry'abarundi bose, ibibanza biracariho.